nyene tutututa problem yani sasa wewe ni kipupe ichi ni kipupe unaona ana ivyo musaza nice bobo zimya kamera kuku kanyanyua vyo bindi musaza nice yamyaravuga ndimo ndabibona Cecilia hari agira ico yivugiye ye bakunze banyishu mezi hano kandi kuze John mubyara wanyu ndabaramukije ivanye naho muri meze bien meze fresh no kandi ni Mr Twitter nkuko bisanzwe nagarutse hano imbere ya kamera ndabaramutsa ndabifuriza umunsi mwiza bivanye naho muri kibanza muhagazemwo n'umwanya muza kuraba ko kino kiganiro thanks sana kuba mu banda mudushira ama TV ariko akora neza umwanya ku mwanya bakunzi banyishu mezi turi hano rero nazanywe na nice no yarankeneye nice VIP kwanza meze neza warunkeneye iki nice bwa mbere mperuka ndakuvumbura ukamfata nabi nari kujya no kuvumbura cyangwa n'urusaku gusa rwakutse none wagiye mu ngeso mbi zawe umuntu okay izo ngeso mbi warazimbonyemo izo ngeso mbi nakubonye uvuye mu nzu y'umuntu w'umuhungu kandi umugabo umuhungu wica wiyumvireke nimvira ko uvuye mu busambanyi basi ndakubeshe niki kintu rero mu bantu mumaze kwikomplika ndakubeshe nicyo kintu mumaze kwikomplika mu bantu so niwe waruvuye gukora iki mu bisanzwe wowe naragusiguriye sinzi ko oya bivuge kandi waruvuye gukora iki mu nyumba ya mwanaume uzi nimekutafsiria lakini kama unielewi basi ndio nielewe sasa ona na hari umukobwa aba muri ryanzu reka tuyagize ndiko ndakubaza hari umukobwa aba muri ryanzu ubitse gute warinje ndetse ubimbwiye mbwira wasanze uyu mukobwa Mba mimi nionaga mnatoka wewe na mwanaume tena mwanaume akafuka anafunga mlango. Wewe uliona tumetoka tu. Uraje byabaye indani. Ya. None. Je nabonye mumanukanye nikafuka nakimbia ku biro kumuita bobo. Kugira ngo tuze dukore ikiganiro. Ona tuvuge basi byatuzanye no simeze neza. Kubera kudashaka kutubwira ivyo onya by'ubwo busambanyi. Po bije ngeso mbi bari bagiyemo. Nje tubona kubwiye ko tabinde office. Aha waruvutse. Oya zijya ngeso mbi bari bagiyemo. Yasubiramo igihe jambo waruvuze. Narivuze ubusambanyi basi ndanka kubisubiramo. Burya ubusambanyi wari wagiyemo. Wewe ni wowe wari wantumyeyo. Wewe sasa suri kurenda mu ghetto. Reka turabiwana batoa musite. Ijya mutipe nigene avuga nitireti je naravye ni machine hari yuga imashini ijya pantaro yiyo. Anita yuga nje ubwo atiko nigere na yugoro. Nigere na yugoro. Birashika. Boss ni aje. Safi. Wazima. Poa nice. Uko bien. Isikura takata lakini ukamwilika anapungua kama BAHEBIYAKE. Uriko urahera nk'umuntu agoye muge. Regara ugwaye. Ugara wasido wava kwita nka BAHEBIYAKE ngo BAHEBIYAKE aronze aragwaye umugera wa sida mwe na corona. None umuntu yanze abagwaye umugera wa sida. Aje baramamagara bababwira ngo ko mfise umugera wa sida. Ufise. Kandi rero imisi yose ndakuravye no kugenda ugabanuka. Cheni kweli gashana mu biro zogaruka nibisanzwe. Nishano vya vrai canke n'amafrappe nyene. Iryo shano rimutuma kugenda mu mageto y'abahungu. Wewe iryo shano wewe uyumva ari irya seri. Yanduza n'abandi iryo shano. Iryo shano zava yanduza n'abandi. Yahise. Bikwaye mbona byose. Umaze imisi utoga. Mana. Ariko muranyumva tutu. Cyangwa irya shano iri kwira gene iduwe. Twumve turako bidafata ku maboko. Bisi bezena nata kweli. Sasa bikwaje? Wa musaza wa rero arasaza. Arasaze sana. Kwanza wagarutse gukora iki kandi ko baguma badukurikirana twego. Ariko aravuga none urumva mu gatondo nahise yaranyandika message kuri WhatsApp. Mbega kwanza none urumva. Anyandikira message kuri WhatsApp avuga ati ngo hari ikintu akeneye ko tuvugana. Na nyene rero urumva. Je cyo mbona nice kuvyerekeye akazi kubyiwanje. Ubona ko yohagarika. Je naramuhagaritse. Kumuhagarika wowe naramuhagaritse bivanye n'urya musaza wese namuhagaritse mubivuyeko. Oya ariko urya musaza wiwe. Sasa kakako nabandi nice n'amasezerano mwari mufitani. Bro turafitanye amasezerano kuvuga ngo naramwirukanye kumuhagarika gusa kwanza urumva. Ari tandukanye yo kumukura umuntu kumwirukana no kumwagarika. Rero mugabo rero nice navuga ati je ko mazi imisi mbona ibikobwa je kubyiwanje naho mari mazi imisi ngwaye ariko gusa nani nifuza ko nsubira ku kazi. Nashinabaza ati none warakize neza. We nyine yambwiye ati narakize.
ubwo nyene twejeje kuvugana na Nice wa musazi wiwe wa musaza wiwe ari we musazi ni ngorane yacha telefone ambwira ati ngo Nice umusazo twarinda yo bari sizo ishira ku wundi yezo bari yiwanje yabahebiyake sasa nasema ndugu yangu mimi na Nice kuku kapanda basket jendi ngoko uyu nani kinga weske warabonye kinga inyongi inkoko inyongi kinga inkoko inyongi kinga je no muterinda bivuye bitanguriye he inkoko ingana gute ingana ikingana ni nini sasa ndugu ngambia ndugu yangu auribeshe ahubwo bava bati wewe ndo akora beneza kukomeye neza mu mutwe nimbati vuza ingoma Nice tubwira ushasikia Nice sasa probleme ipo mimi hata kwambia kisi gote wameze kuweza kuvugana cyangwa kubivugana haja vuza ati Nice gerageza basi wihangane je gukora ndashaka kureka gukora ariko rero ugenda mu confirm ugiye musaza wawe nazo sure kuzana ibintu byakajagari mu bantu bakuze nka twebwe no kunkubita kandi bigashire ibyo gukubitana byaraheza agukubise urashaka kumwitwarira ikofi imwe nimba ari 5,000 niko barabavuga agukubise ikofi imwe ni 5,000 kofi zibiri boss ubitse kofi oya kandi atakino ngoze kandi wese masi 5,000 Dega turiko turondera kanoti sasa ongera kakakule msazi kuko je kubyiwanje je nifuza abantu bakora urumva kandi ebane nuvise ari amakuru uvuga ko gombugira iki gaye subiramwe ngore yari kila kitu kikasikia tu arete mbele ya kamera mimi ndio sutwa mimi nakwaga sutwa lakini mimi niko sutwa akili siniko babusi nimeze nka babandi leo msengo mangoreki ariko kwanza egera kanyuma gatonda kwanza Nice gato egera gato tone basi go kwasema ngo kukapanda basket ari gihingo yogerageza kukurira kinga nyene ihindukira turabesha mbase vugize ingoma totana kisa kisa kisha tetweta iko ingo gena bana okay none mbiriza ndakubaze Nice wewe mu bisanzwe icakuzanye exactement ushaka gusubira mu kazi cankwe waje kudusezera uze je nabakubwiye ati naho nandikubwire sinje kubasezera ingarutse mu kazi kandi nabivuze je n'ubuzima bwanje ubuzima bwa musaza wanje musaza wanje mari bwiwe ramaze kuburondera ubuntu bw'iwanje so bije bivuga ati ngo dosubira imbere kamera kugirane sindabyiboze ko bizosubira kuko nyuma ari kuyaga twarayaje nyuma ari biki byose twarahejeje sasa hivi urushaje kwa kakako wasubiye ibyo ntavyo nakubwira nibyo wanje kubera wewe usigaye ubahereye ubahe basi uremere nayishe ko muyo aha kumbe nturasubira kwa musaza Nice cyangwa uraca uriyemya kwa uri jama uri amoko leo kandi narabonye umengo arafise diaspora ujya mu diaspora mwagize mu diaspora baratukanye sikeye kwambiye kandi wewe rero narabonye afisa amabahati amachance yo gukundwa n'abantu cyangwa se uja urusenga cyane cyangwa ufise umuntu akugira mangetengete nabibe mangetengete uwo mu diaspora unatoka tu Buraya unakuwa tu nguvuti kwa Nice kandi niko mufikiria tera mabahati sawa tu turakiriwa sikego timtu ngwegeri ibiyasho musuzo twarakada hariya uzocavuga ngo acha uzanye gisemini bakuzi banyishu media ikiza rero kwazima durafese urubuga kila muntu dushako vyose kandi mvuge anyari ngana mu bigo muguma dukurikirana umunsi umuntu yitwa Nice Kajege umusazo twarinda ukabona havyimvye nibazo bavuga ati ngo ni umubosi wiwe canke ngo ni BAHEBIYAKE kuko igisusa aragifise koko ariko Jesse no kurira imodoka kandi ndi nkoko ikinga urumva sasa ukomeko mazike na watoto wasikie abantu bose mwumve neza ko jewe sinomutera induyu kumuresha Nice wapi na wapi nana bihuriye none oya Nice twambie kila sandoze nibye umbiriza ikindi kintu nashaka kumenya BAHEBIYAKE uyu unya twamusanze mu nzu y'umuhungu ngo yagiye gusaba amahera wasanze indani wasanze wambonye so twahuye basohotse bacarugara sindani bari bavuye indani bari bamazeyo nk'isaha yose so ega nayo nyene afise inguvu nkawe urashaka kumufata ku nguvu Nice tutabeshaye urashaka kumufata ku nguvu oya nakuravye inguvu za n'uyu Nice ngena meza wo mushobora vraiment ega yo kunigira mu gitanda basa byifuje cyangwa niwe yofata ku nguvu urazi kirese wenye nagufatishe ku nguvu urazi ngene kinkunda ho nyene karagaciye
sawa sasa nice bo waruvuze gute rero nice Navyo wagarutse ku kazi. Okay twamaranye iminota 90 wake dufata ko ari saa imwe n'iminota isa n'inusu rero nice aguma mbwira ati je nifuza ko nsubira ku kazi fata ama microphone ya Inyishu Media ndondera aba invite banje je nace ndamubwira ati urazi rero urazi je kubyiwanje nta kibazo ariko rero reka dufate ese y'ukwezi turabe kujya musaza wawe ujya musazi ko agira iki ko atazova agira iki asara kandi umurondere umukonfirme umubwiye ko wewe wagarutse ku kazi canke nabidakunze ubyihorere ariko gusa umusakaza usubira kutuzanira akajebegete kuri biro no kuri nzo mwereka ego ubusazi n'ubwa famille na nice urazi ngira tutse mu diaspora w'abandi nice n'umusazi kimya ariko rero nice kubyo wanje bakoze wa media je kubyo wanje mubona gute je ngo ndamureke gusa atangure kuyikorera je ivyo mbona mumureke rero atangure kurondera ibiganiro bobo wana bobo nta image aho sigaye mfatira simeza ariko naco wewe rero utangure je gukora akazi ivyo turaza kwipangira muri kuri biro so bakunzi ba Inyishu Media ikintu kimwe je ndiko ndavuga nice ntazo dukwegere bamaze kumbwira abahebiyake ko indazo bari yiwe kama bikira mari yani hapo sasa hapo bako bingira kwa kiba mablaki ingo rero sha babiyake lakini kwa demo mukari mimi Ujo mpenzi wangu sasa huyu. Ivyo bindi mwivugisha. Uyu nga. Urabona uyu turangana. Haraso vyibushe gatoya. Je musumba uburebure. Wewe akurusha buvyibuha kamurusha konda. N'uburebure ego. Ndamusuvya n'uburebure. Si ivyo none bebe. None uyu niwe sheri wa. Akasheri ka. Mbona kanachika. Gatoto kadogo aka gatoto. Nika bina mkangu msizali kani sheri wangu. Abantu bamaze gufyura amaso. Je na musheri fisi. Usoko shanga shuwa binamu yangu. Muvyara we. Ego. Gusa ariko jewe urumva nyene. Tayari. Ugiye kwiga shagenda wige. Je nta kibazo ariko umuvyara we nisa binamu. Bye. Urumva rero nanikuze. Je ndibaza nuko nyene nice ugerageze rero wihangane. Ihangane gute. Nice. Ama unategemea ule diaspora. Ama tegemea diaspora. Unaweza kutumikia bure. Jesse showa. Sio bure kompteri. Nukutestinga kwanza turabe ukuntu misi mugabe n'ibindi nyene tuzogenda tubivugana buke. Mimi ngiye niko bandi. Ngiye kwasha mu drage uyu. Nubona amaze kumukinisha umupira. Ariko jewe mbasha kiterambere ry'umuntu atari mu by'ubujyaga nkabigeje ba AKES nko novuga. Umukozi wawe ugacumurongora. Apana kumurongo ugacumutongoza. Ngo numusheri wawe. Inde rero aho shaza kuvuga AKES. SAUDA kwa mtumishi wake. Sasa hivi SAUDA kwanza anaishia wapi? Mbato muone. Samalekshe. SAUDA sizi usanga ariko arapanga mariage. Sasa utabijwaje sojaga wa dini yetu ya Kiislamu umukobwa cyari amazi misi nimbari 30 nimbari 40 sinzi 60 ndibaza anatawa SAUDA ifiko natawa abasutwa bagume bitega gusa avuga ati SAUDA umunsi azavuga ati mariage PPP mariage ya AKES na SAUDA AKES ni umuntu akomeye cyane tubirote bibe mu nzozi biri kure nko kwezi uyu atakurongorwa na Samwezi byo AKES na SAUDA yo AKES na SAUDA ariko mbari Samwezi nuvyizere ntunavyiteka biri kure nko kwezi reka SAUDA kurongorwa AKES abiyeze bwa penagi maendeleo ya mtu ni erega twebwe toto abanyarusaku turamenya makuru mwebwe bamwicaye mu biro je makuru ya AKES ndayafise amakuru ya SAUDA ndayafise bakuza Inyishu Media kandi ari vie privé y'umuntu rero bijya bintu je narababujije ko babishira ku mutandao byari nani hii ujya Sami yashase kubishira ku mugaragaro SAUDA aragitawiye ndana atako mu kamere lakini SAUDA kuvagwa haiko natawa ni mgonjwa SAUDA yarakize none wari kuvuga ko AKES ashaka kumutwara igihe cyose yamaze guhaya AKES ntiyagiye kumuraba ayo makuru yari yafise we si vie privé wowe ushaka tubingire AKES ni star tunayiwana AKES ni star AKES ni star none wewe kwanza akazingiye kumuhuyo azuca murondera kunani nibari kuzanyenye nice amurondere SAUDA piton amurondere SAUDA amukoresha ikiganiro kimya
mugabo rero ukorosha ama question yari bien sûr ari bien éduqué apana ya ama question yari bizarre urumva kubera ujya n'umugore w'umuntu akomeye ubu yamaze kuba umugore w'umuntu si vya bintu byo gucitiriza wamaze kubara afata mikro kandi ngo agenda ngo bakoza waka live TV bishaisha atangwezaga iye yani ubu yamaze kuba mama manager mama waka mama inyishu ni mwamwirukanye bakunze inyishu media turabashimiye cyane kazi kaka kireta burofa hivi tunampiga bicho ubu turabahungu benshi urushinge ubu turabahungu benshi tuzomukubita numbona kugenda urushinge izo saa shavuye nawe ndashaka kuguterura yani sasa wewe ni kipupe ichi ni kipupe unaona ana ivyo musaza anaisi bobo zimya kamera kuku kanyanywa vya bindi musaza anaisi yamyaravuga ndimo ndabibona Cecilia hari agira ico yivugiye ndumiwe